Haleluya. La bragadino skizo brahade gosh. Zia dalande kola bragadino zia hadi kosakata la Mungu ananiambia utagusa tena mamilioni. Parce qu'il y a Imana yagukojeje ku mamilioni. Kuna nyakati Mungu alikugusishaga mamilioni. Ariko bikazima. Bikazimika. So urambwiye ngo ivyo wabonye ni kadogo igomba ikwereke yuko ari Imana nishe. Ananiambia vile ulionaga ni kadogo anataka kuonesha kama ni Mungu. Ndabivuze ku mugaragaro. Ninabisema hadharani. Kuko shetani yigeze kukumaramaza ku mugaragaro. Maana shetani alikuaibisha hadharani. Imana ihisemo kugushira hejuru ku mugaragaro by His grace. Mungu anachagua kukuinua kwa hadharani. Ariyo promesse nini cyane. Kuna ahadi kubwa zaidi kwa maisha yako. Isa ni yaturutse no kubavyeyi. Inatoka hata kufuata. Ibintu kanaka basezerana Imana itashoboye gushitsa kuri bo. Vitu waliahidiwa Mungu akuwafikishe. Imana yagomba ibishitse kuri wowe kugira ngo ishobore gufasha even if the family. Mungu alitaka vifikishe kwako. Nibyo. Nabonye muri abana byababwiye. Nari narabivuze nari nabwiye. Oh my God. Prophesy prophet. Igihe wabimubwira twari turi kumwe. Wakati ulimwambia tulikuwa pamoja. Twari twicaranye ahantu tuko turasangira icyo urabimubwira. Oya. Yani twari turi kumwe mugabo nari narayimubari. Ego. Akunda kubivuga kenshi. Ati je prophet musi umwe. Eti nabisi ibi bintu. Utokumva bivuze. Utasikia nabisema. Jesus. Il y a plus de condamnation, hein? Il y a plus de condamnation. C'est le temps de relâcher les dollars. Reçois les dollars au nom puissant de Jésus. Imana yateguye cyane. Mungu aliandaa sana. Biciye kuri wowe yuko izotabara umuryango wawe. Kupitia kwako atasaidia familia yako. Nicho umwansi agwanya. Ndicho adui anapiganisha hicho. Tous les combats que tu traverses. Inambara zose ucamwo kubwira mafaranga. Niyo nyene umwansi abatinya. Ni ayo adui Parce que même dans ton cœur. Kuko no mu mutima wawe. Wamawumva yuko ugomba ko abavyeyi bawe babwira ituze rihagije because of your money. Unahitajiaga wazazi wako wawe stable zaidi kwa ajili ya pesa yako. Ivyo nivyo bintu Imana ikoze, ivyo nivyo bintu Imana yajaje gukora, ivyo nivyo bintu Imana yajaje gutunganya. Thank you. Ndabona mwisimwe. Ninaona katika ulimwengu wa kiroho. Ndabona mwisimwe. Ninaona ulimwengu. Sinyatire y'ikaramu naherutse kubona isinya. Sinyatire ya kalamu sijawahi kuona inasaini. Imana irambye. Mungu ananambia. Igihe cyawe kirashitse. Eti nyakati zako zinatimia. Maana ananambia. Bimaze kukugeza ibona neza ko mu mutima warafashe ingingo ntabanduka yo kwitumberayo. Eti amesha kujaribu anaona kama katika roho umeshakamata amri ya kufuata yeye. My God. Maana yanje. Urugo rwanyu rwigeze kugenderwa na benshi ariko badafitiye inyungu. Ndoa yenu iliwahi kutembelewa na wengi wana faida. Kuko ndabona abashitsi bagufasha kuonona barakugendera cyane. Wageni wa kukusaidia kuharibu walikutembelea sana. Mwigeze kugira abagenzi bataribo ababagendera bataribo. Muliwahi kuwa marafiki ya wana samani. Ariyo n'abagenzi madamu we yabona akaca yumva n'umutima uramuriye kuko bana abagenzi bagufasha ko. Kuna hata marafiki mke wako aliona alikuwa anamuumiza sana. Daddy uvuze nivyo. Daddy unasema kweli? Huko ayo n'abagenzi biwe mbona. Kuna hata marafiki yake naona. Huko basi kugaruka nonga. Nasema wakirudi hapa sitawakaribisha. You said this. But Imana yaweze kubindura kuko Imana ibwiye ngo ubigomba kugubutunzi n'abagenzi beza kuko Mungu ananiambia nataka kupe utajiri na marafiki wazuri. Imana yambwiye ngo igiye kukuzanira abantu bazogufasha gutunganya ibintu apana abantu bagufasha gusambura ibintu. Mungu ananiambia naenda kukuelekeza watu watakusaidia kuandaa vitu hapana kuharibu. Piege yawe yabaye abagenzi nibo bagukwegeye mu bintu wari warahiye kutazoko. Marafiki wako ndio walikukokotea ku vitu ulikuli hapa kama hautaingia ndani. Imana imbwiye ngo abagenzi babi nibo bagutumbereje atariho. Mungu ananiambia marafiki wabao walikuelekeza. Iyo itari kuba abagenzi babi uno munsi wari kuba ubase n'inzu nziza cyane wari kuba tellement stable bien. Kama haingekuwa warafiki wabaya ungekuwa na nyumba nzuri. Wari kuba ufise stable ariko abagenzi bagufashije konona hama. Marafiki walikusaidia kuko ndababona bamwe nibacita bana telefone yawe nibakikurondera kandi bigera inshuti kake. Wamoja wakupokeagi tena simu wakupokeagi kote. Don't worry. Listen what the Lord is saying. On va ishima nivuze. Kuko nigena ariko ndigisha nukuri wari kuribwira mu mutima mana uri kuvuga jewe mana kuvuga jewe. Hata nyakati nilikuwa nafundisha ulikuwa sema Mungu unanisema mimi unanisema. Kubera ko wakiriye ijambo nico gituma nkweze kuri wewe. Kwa sababu ulipokea neno. Aha rero umuntu wese yakiriye ijambo yitegurira ibidasanzwe. Neno asubirie sio ya kawaida. Alors le Dieu regardez ton cœur kuko Imana yaravye umutima wawe. Kuva nangura kuvuga wari kuri ana mana ni jewe. Mana ni jewe
Imana mbabarira. Imana iranezerwa cyane muri yo. Mungu anafurahi sana ndani yake. Ako niko kajyo yari yagwaye kugira ngo ivya kera n'ivyakazoza bitandukanye. Ubu rero akanambia ndio nafasi alikuwa wewe akera bakwibagire, wewe mushasha bakwitegurira. Wewe mpya wa kujiandalie. Urazi ubuzima Imana igomba kuguha. Wewe unajua maisha Mungu anataka kupa. Ni ubuzima bwo kugura imodoka nk'ugura television. This is the life the Lord gonna bless you. Gari kama unanunua television. Because I see you. Kubana ndakubona. Kaba ampaga. Because I see you. Ndakubona. Mu mutima wawe. Mu roho yako. Uvuga. Unasema Mana, Mungu ni wanyugurura umuryango. Ukinifungulia mlango. Ko madamu wanje yanguyeko. Mke wangu ameniangukaga yeko. Ndakomba ni wampezagira ndamukorere. Yo narita kama surprise mu kanisa. Ndazanye vyama surprise mu rusengero none. Namaze kuvuga byose. Nimeshasema. So nangora. Wibwira mutima urifuza cyane kugira ikintu mukoreye cha kado izombera special. Unahitaji kumfanyia kitu cha kado itakuwa special. So let me speak. Reka mvuge. Nataka nikwambie. Yuko ibyo uyumvira nibito kuko uzomuha kado y'imodoka nivyo nabonye. That's why fikiri ni madogo maana utaona unapatia kado ya gari. Mama. Be beside the prophet of Jesus. Yarigeze kumbwira aliwahi niambia ati jewe vema mimi ari ibintu ushaka kubwira mugabo nkumva mengo sinshaka kubivuga. Kuna vitu nataka nikwambie lakini ngoma niyumvira nabaki nasifikiria amahera menshi zo kugura imodoka nikipata mingi nikuzie gari. A prophet can see, a seer can see. Kabra. So if you have muvuganira mu cyumba cyanyu Imana ishobora kubimbwirira mu ikarti. Ibyo byose ndiko ndavuga nivyo. Ayo nasema yote ni kweli. Mvuze gutyo Imana ivuze ngo igihe cyavyo kirashitse. Mungu anasema nyakati zayo vinatimia. Mu bisanzwe naho byashitse umuntu agasamara akagwa muri ibi umutima wawe urakunda Imana uratinya Imana byo. Hata kama vinafikaga mtu ameanguka kwa hivyo roho yako inapiga wali muri hivyo. Ninakuona hata nyakati uko mu hivyo. Ukarira ngo Mana buno buzima zo moja ari uririra Imana uri wenyine. Unalilia Mungu eti bibi tunda bitoka imoni. Ico bita agatima nama k'Imana muri wowe karakomeye cyane. Kile wanaita renyo ya Mungu ndani yako ni kubwa zaidi. So igituma cyagiye byashobose kuko ari igihe umwansi agukwegera hashaka kubera kudafise kuvertiri ikomeye. Kwa nini ile wakati viliwezekana ni nyakati ya na kukokotea kwenye anataka maana hauna kuverture. Ariko nimba jewe Imana yarangize yo cover. Lakini kama Mungu amenifanya kuverture. Umwansi nazosubira gutora ibintu. Adui atongeza kuharibu vitu. Kubera ikindi ko ndabona ibintu byinshi. Kwa nini naona vingi? Kiretse mugiye guheza jigwa wewe. Unaenda kubarikiwa wewe. Kuko maana nabonye voyage Kenya voyage. My God, this my daughter she receive again. Receive it in the mighty name of Jesus. Yes. Firstly, nabonye muvuga ngo reka tugende dufata kanya. Niliona mnasema acha tuchukue nafasi. Ubu ndiko ndinjira muri fitire yanjye. Niko naingia mu fitire. Ngiriko ndabwirwa ibya Kenya Imana irambwira yuri uravuga jewe nigezo bikora. Babwire ko bazogenda na Dubai kugira shopping. This what the Lord is saying. Wataenda Dubai kufanya tu shopping. Abakome bashi bose Imana izo batware Dubai kwa shopping. Mungu apeleke. Ninaona wazazi wako na vyao lakini utawafanyia surprise ya vitu vikubwa. Kuko uvuga ngo ego Mana bashobora kuba mu byabo ariko ndifuza kubona baba munzu jewe cenyene nubatse kuva. Unasemaga Mungu nataka nione wanaishi nyumba bila sana ni hivyo. Niko mutiyumve. Wari warabimbwiye? Oya. Waranyandikiye message? Oya. Waranelefone? Oya. Kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri ndaheza ubuzima bwawe. Amen. Can I? Zoom. Muheza gigwe mugirigwe neza n'Imana. Mbega wabuze igituma ubayeho, mbega wabuze umugambi Imana ifise ku buzima bwawe, mbega wabuze ibikurindiriye inyuma ya buno buzima bwo kirinosi, mbega uriyumvira akazoza kawe uri ngaha kwisi n'inyuma yo kuva ngaha kwisi. Muri minota 2 unyumvirize unege ugutwi iminota 2 maze iyi minota 2 utazokwigira wicuza ku buzima bwawe. Nitwa Joshua prophet of Jesus. Siko nitwa kera nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi. Kera nitwa Sugu JT Shio aka Obama. Nagendeye muri byinshi, nabonye byinshi. Iyi si ubonesha amaso siyo si, kuko muri iyo si nabonye byinshi. Muri iyi si ibyo tubona siko kuri kuko ariyo byinshi bitabonwa biri muri iyi si.
nasangiye imfungurwa n'abadayimoni, nagiye ku makaburi, nagendanye n'abapfumu, nabonye byinshi. Ariko inyuma yo kumurikirwa n'ijambo ry'umuco, Imana itabara ubuzima bwanje, imaze kuntabara indungika kubwira abantu ukuri. Nangiye kubwira abantu ukuri, benshi baratabara. Imiryango yari kwirasambugwa iratabagwa, ingo zisubira kuba nzima, abahora banyura urumogi, abari baboshwe na drogue barabohoka, kuko umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ari mwiza. Iyo utazi uguma uri imbohe y'ikinyoma. Aha tuzovuga ukuri kuzotuma ubuzima bwawe butumbera. None uti ubwo butuma nzoburonga gute? Turagutumiye kuri channel ya YouTube yacu Joshua Prophet of Jesus. Gira sabone cyangwa subscribe cyangwa fyonda kuri no link iri ngaha ikigutwara kuri iyo channel. Uzokumva intahe nyinshi, uzobona ibikorwa by'ibitangaza Imana iri kwirakora, nawe uzogira intahe yawe. Uzokumva ivyo Imana yakoze, nawe uzoshinga intahe y'ivyo yagukoreye. Turaguhezagiye, ndakwatuye kw'ivyiza, turiteguye kukubona unezerererwa icyo Imana yakuremeye n'icyo Imana ikugombako. Mwarahezagiwe, mugirirwe neza n'Imana, mubeho icyo Imana ibateguriye kuri nosi no muri kazoza.